Umve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Imbere yuko tubandanya kino kiganiro nagomba ndagusabe, naho ibindi byose wobisimba cugenda mu minota 5 ya nyuma y'ikiganiro, niho hari impanuro, niho hari hangiro rya kino kiganiro. Ndabigusavye, gomba ni washaka ucusimba ko ikiganiro ari kirekire, gomba ucusimba ucugenda ku minota ya nyuma 5, hanyuma niho uza gusanga impanuro n'ivyo nsaba abarundi. Ntafatiro Patrice umusongore n'umumana yamuka mu ntara ntwaro y'Igitega muri komine Giheta umwami n'abagabo ku mutumba wa Muremera kugacimbiri ka Rutongati. Ndi niteka ryo kugusaba nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Kino kiganiro ni kiganiro c'78 ikirundi c'abarundi YouTube, ni kiganiro c'18 c'imigenzo, ni kiganiro c'9 c'ubumenyi Bundi, ni kiganiro ca 6 c'uburimyi. Uno munsi rero ni kiganiro ca 2 c'uburimyi bw'ilengalenga. Kundwi iheze nari naberetse ikiganiro c'ingene barima ilengalenga nari ngaha nyene. Hanyuma rero izo lengalenga nateye ngizi ingo tuzirabe. Naziteye ku munsi wa 5, ubu naho ni ku munsi wa 4. Murabe ilengalenga zimaze iminsi ishika nk'itandatu ndaziteye. Ingo tugende turabe. Ngizi raba ingene zagiye ziramera, raba ingene zagiye ziramera, raba nko ngaha ni nyinshi gose, aha ni nyinshi gose, mugaha naho ni nkeyi, zimwe bari bambwiye ko ari nateye nyinshi. Aho umuntu akabandanya, aho umuntu akabandanya, umuntu nahariya hose raba ingene zagiye ziramera. Aho rero ubu rero ngomba guha ijambo umuntu w'umurundi yitwa Job Kevin Nkunzimana. Uwo muntu ni umurundi aba muri Kenya mu ntara ya Turkana West, ni ukuvuga West Turkana, ni ukuvuga intara y'ubwoko bw'abaturukana yo mu burengero. Hamwe n'amangira ibiganiro rero je nkabirungika bikaca bigenda, umuntu akavyumva ubundi ntavyumve, burya je mba ngomba abantu babimenye. Naho rero jewe ngomba guha ijambo umurundi yitwa Job Kevin Nkunzimana, ariwe agomba atangure kuba yagira. Ndamuhaye ijambo nguyo. Nitwa Kevin Job, aba ndi mu gihugu ca Kenya, aho bita muri Turkana West. Nkaba ndi umwe mu barundi bakunda gukurikirana ikiganiro ikirundi c'abarundi gishikirizwa n'umwubahwa Patrice Ntafatiro. Nkaba nashimye kugira ico nterereye ku kiganiro ikirundi c'abarundi kivuga ibijanye no kurima imboga z'ilengalenga. Ivyo navuze muraza kubibona ngaho, kandi nkaba mvuga ati umundi wese ahari hose ko twoshigikira kandi ko duterereye kuri kino kiganiro kirundi c'abarundi. Aho rero muraheje kumva uwo murundi yitwa Job Kevin Nkunzimana. N'uwo rero niko yitwa. Habaye iki? Naragize ikiganiro kundwi iheze ndakirungitse ari mu barundi bacumvise. Amaze kucumva wenyene yacigira umugambi ukundungikira amajwi, bimwe bita audio mu gifaransa. Yaciye andungikira amajwi y'ibi bintu mugomba mwumve. Nibi rero ngomba ndabumvishe. Murakoze, ijambo ni rya Job Kevin Nkunzimana. Ni byiza cyane kweri, ndabona imico ntimuyibagira kweri, kwa mukora mubandanya mukora ibintu biranga Afrika cyane cyane Burundi. Ni kuvuga nabonye umugana hari ibigori, ndabona nawe muko muramija ilengalenga. Amazo renga nabonye ndavye ukuntu mwako murazitera, bazozitera kirundi zaidi cyane,
bitewe gose urwego nyene rusanzwe nyene mugize urwego rusanzwe kubera igenda ukanagize gushika Arusha usanga ahantu nari mbaye mu wa Tanzania bari hano baramija n'ivyo n'ibintu nabonye bikora nk'abakongomani bakamija bigakuraga bakaraba baburandura ziterana mba bazitera mu rwego zitera neza ntarazi nunze yazo tekinike yazo nyene ndabizi uragira ituta ntushobora gufata umurima wose ngo umije mu murima wose uteye nabi ahubwo ugira ituta ukamija kandi mu kumija nyene kugira ntuzigere ari nyinshi ushobora guca imisitari n'iryo tuta ukazashamo imikebe kuburyo zimeze zipanga kabisa kuburyo waje ukabona ati zipanze neza hama mu gutera urabatura hama ukagenda kubadika ahantu uba waciye isemo kandi uratanga umwanya yazo nuko rumaze gukura nkabyo nabonye yuko rumaze gukura uharura amashami hagatawe kumera n'utuza mu mbavu amashami rimwe kabiri gatatu ukata yukase ajya amashami atatu wagize asasa amaze gusasa ni hahandi uzosanga nka zitatu muri kubera umuryango mushaka kujya mukagira mugatosheka kubera hari igihe usanga iyo wazise ngo zirehuke waziteye nabi ni zimwe nyene ziva ku imbuto gusa kwaje zibwejura niko twabita mu kirundi zibwejura ntiziva kwizo kurya cane ariko iyo wazikatiye igeze ku mashami atatu zirasasa ziba nshasha wowe ushobora wose urasoroma hageze wowe zibanye nyinshi urasoroma hafi hari ubundi nubwo bwoko nabonye werekanye ni ubwoko atari bwiza cyane ubwoko butituka vuba bugoranye burya nka gutituka nka ziriya zitukura zozo ntizimeze neza cyane ziriya zitukura ntizimeze nuko n'akanovera ntusanga ziryoha cyane ziriya n'imibiri ziryoshye zitetse nko ku biharage ariko ibiharage ni sawa izindi Ilengalenga zimwe zifite amababi mato mato nizo rero niyo karite ya mbere kweri ziriya z'amababi mato mato ahangaha tuzita mu cicabangi n'imutane ariko bazita mu cicabangi ko razisa ry'amababi yazo usanga ameze nk'urumogi ziriya rero zo iyo zubatuye ukaca aho warubaditse bisaba zimwe nk'ahantu ziri mu kanogo mbwa atakanogo cyane kandi zigoma amazi menshi nka jehiyo onaca mfata muri Tanzania naca mfata nka rondera amatafari nkazungurutsa amatafari umva urugemwe wacu usanga wagize amatafari hari ukuntu wacu usanga ruri hagati y'ahantu rumeze nk'mu kanogo nukuri zirabaho uzaje kumara ikingo kinini cyane nuvuga nk'amezi nk'atandatu usoroma neza ata kibazo kwere amezi atandatu usoroma neza ata kibazo kandi zirasasa gose ku buryo waziganije ntiziba zikizibisha ngo zimere neza zirasasa ku buryo kweri ibona umurima wafatanye gose kabisa ndabona ni byiza kweri ibintu ni byiza gose kweri nabonye n'ivyo bigori ndavye ibigori navyo ngamana navyo mwaravyegeranije ngaha kenshi ndavye haba Tanzania no ngaha umuntu dutera ibigori neza niyo byegeranye byose ko bimwe birandura sigara ari kimwe amabina byo ndabona ni sawa cyane gose kweri ni sawa je ndafatirwa cyane mbabufatiwe gose iyo ndosakandura buryo ndandose umwanya ino abarundi bararima gose kweri kandi bari ibintu bikomeye cyane gose ubona nk'aha tubaye twebwe nta mvura igwa rimwe rimwe rero kandi ahantu hari izuba rikomeye hari ubushuhe bukaze cyane gose ko turi hari igitoro naho bita muri Turkana West impande y'umupaka wa Sudani y'Epfo ariko abarundi bari yarangije kweri nico cyatuma na Kenya ikunda abarundi kubera bararundiye ama machine hari amashini bakoresha machine zo gukanyaga hari abakoresha machine zo zikoresha ama generator mu kuvomera bararimye kweri bararima ibintu ubu barime hafi ibintu byose byahakunze kweri kandi abantu bo ngaba bari bazi ko ngahatamera ko abantu tubayemwo n'abantu n'ubwo bita baturukana ni abantu babumwe babayeho ku bintu byo korora gusubiza bwabo ni korora nta ikindi kintu bazi mu buzima bwabo no korora isuka ntibayizi ariko abarundi bararima ibintu bararima itomate ibigori nivyo bibaho babirime birashoboka imyumbati bayimira irashoboka ibindi biterwa byo ngaha rero ni ibintu byo ngaha ni ibintu bitamenyerewe iwacu nk'ibyo bita okra arizo bita bamia ngira ngo twe muri Tanzania numva bavuga ngo murenda ariko ino bazita bamia mu Kiswahili mu Cyongereza ni okra hakaba ibyo bita spinach hakaba ibyo bita kumawiki ari ibyo bita izo mabilinganya ya bitoro binini byirabura ari zini imboga ziri hano zigenda zikunda gose imboga zirenduka cyane bitani bazita murere izo mboga zikunda abasudani ziraryoshe cyane gose kweri nazo nivyo biri mu usanga nivyo abantu benshi barimo bikavamwo amahera gusa ikintu kweri nanje cyanezereje cyane kandi gitangaje ukuntu basigaye barima itomati bakarima ibigori ibintu byo mboneka ndiko ndabahari n'abamaze kugira inzuzi bamaze kuzana inzuzi zikwiye Uganda nabo mbona bariko barajari bo barabe gusa imisomero amaze kwiboneka gusa sinzi inyungu sinzi ko biraja ko neza ico ndokibaza nta mungu ndabona ibyo mbona n'ivyo bita tikiti maji zimwe izi watermelon
nizo maze kubona zimeze neza ariko sindabona inyungu by'ukuri ngo mbone mu nguko ujya ko ngaha baragerageza kweri rwose namwe ndabona ari cyane rwose kweri kandi muri ngaho hiyo ndaza abantu bafite kazi nyinshi kandi ndanatangaye kubona ahantu hameze nk'uko umwanya nka Afrika kweri wandanye kweri Imana ibagira. Jewe rero Job Kevin Nkunzimana amaze kumpa ayo majwi akandyohera rwose naciye ndamurungikira nanje aya majwi kugira ngo adufashe acatubwira ingene muri Kenya bashobora kuba batera imboga hanyuma kugira ngo izo mboga abarundi babimenye bavyumve neza hama bishobotse bazoje kuzirondera hanyuma bashobora nabo kuzitera. Nubu rero ubu Dinacenda mubwira ngiye. Ndaguhaye mwaramutse Joe Kevin ni Patrice Ntafatiro ngahi Ottawa. Ego ino burije gatoyi mugabo ndumvise ubutumwa bwawe kandi abwumvije bwose neza. Rero mugenzi urabona wewe umpaye comment kuri video. Urumva iyo kiza kuba ikiganiro ca audio hanyuma ukacumpa comment nayishira muri audio. Nukuvuga ko ibintu wewe umbwiye nzobwiriza kubishira kuri video kugira ngo vyumvikane ko ari umunwanyi w'ikintu c'abarundi yagize comments. None rero ico ngomba ndagusabe ngiki muri ivyo bintu wewe wavuze muri ivyo bintu vy'imboga wavuze urazogenda umfatire nk'ifoto nka zibiri utahantu bateye itomate umfatira nk'amafoto 2 aho bateye ivyo bintu vya sukuma wiki ya mafoto 2 kugira ngo uri kuravuga nzoce nshiraho wijwi rikabagwawe yego nzotangura mvuge nti ikiganiro kinaka hari abantu bavuze rero wewe ndakuvuge nshiraho n'ifoto yiwawe hanyuma rero wewe ibintu uri kuravuga rero nkacanshiraho ifoto itomate no zironkino mugabo hariho nk'imboga wewe wavuze wenyene usanga jewe ntazi ariko wewe mugoga sanga urazizi uciye rero uragira nk'inguvu si ibintu vyihuta si ibintu kibiriraho mengo kibiri kirahinda ejo ngubwiriza kuba wabimpaye mugabo urigora nko mu kwezi kumwe uzobe wampaye nk'ifoto izoba waronse hanyuma rero nshiraho mvuga nti ikiganiro gikurikiye ikinaka ico kiganiro nti comments z'abantu bakunda ikirundi c'abarundi ko rero ari abantu bavuze ingene babibonye hanyuma nanje rero nkaca ndabishiraho kubera ni nka kurya umuntu yogenda kuri site ya YouTube yiwanje akaca yandikaho. Urakoze rero ni Ntafatiro Patrice cyane nk'ubu kanyereka nk'izo rengarenga bazigegenye aho uvuga ngo gusasa zashashe zisa neza zisa nko kumengo zo bazafatanye utabibonye nta ngorane ariko mugabo bizironse sawa mugabo twigituma twe turandura no kubera ko ino ntidufise imisi myinshi ntidufise amezi 6 dufise amezi 3 nukuvuga izo rengarenga nkazijya rengarenga ubona ariko nari insoromye bwa kabiri hari zo nateye mu kwezi kwa 5 itariki 26 narazimije izo nazisoromye itariki 28 ukwezi kwa 6 nukuvuga nk'itariki 3-4 z'ukwezi kwindwi nariko ndasoroma ubure zijya rero namije nazo nzoca ndazisoroma ukwezi ku8 kugomba guhere kubera ngize ivyo uri kurambwira izino ntizishaka kumenyera amezi 6 amezi 3 haba hageze ko zihwera ko haba haje ntuze winter haba haje hamwe hakanya gose ibintu bikaca bipfa cyane. Urakoze rero ariko urakarambura kugira agahara ku ngoma aho rero uwo rero Job Kevin Nkunzimana agomba adusigurire uruboga rumwe imboga zimwe batera muri Turukana West muri West Turukana muri Kenya kandi nizo mboga natwe turashaka kuzitera mu Burundi umviriza rero izo mpanuro ziwe zose. Ayo n'amabango y'imboga bita murere za mboga ntabwo za Sudani ndafise amafoto menshi cyane ngoma ndakurungikire amafoto menshi no kuvuga ngaho haba hari bararima bakagira isize kubera ino nkuko nakubwiye ko atamvura ikunda kugwa abantu bararima isize hama kagira amabango mugabo gaca bagira nk'akanogo kugira ngo amazi bamuvomeye amazi agumemwo nimuri buri nk'imisi 2 canke 3 kubeno ugomba kurima ufite umurima wawe ubanza kwimba ikinogo kwanza ikinogo imetero 10 gutyo umaze ino buyashikiriye yo mu kuzimu ugacubaka ikintu kimeze nk'igitiba sinashoboye kwifotora no munsi ariko nzobifotora nzobikwereka hari igitiba ujisha ukashira ku ihema hejuru ugacukikorora yo mu kuzimu amazi hadakuyadubiza duga hejuru hamugashiramo ipipe no kuvuga umuringoti munini indani hari mashini bakanyaga bakoresheje amaguru ntazo nashoboye gufata no munsi kuba bibaye n'umwana aringiyemo kandi
n'ahantu nashikiye nahuye na challenge abarundi ya ngeso imwe bavuga ni nk'ubu baracayifise. Nashitse ahantu bamwe ndabasaba ko mfotora amafoto baranyankira ngo nimba ndabaha amafaranga kubera ngo ni ibintu ngo mfisemwo inyungu, ngo hari inyungu ndiko ndahiga. Ndabasigurira baranyankira, ariko hageze aho ndonka bamwe baranyemerera. Rero izo mashini nazo nafotoye izo zibakanyaga n'amaguru, izi mashini nazifotoye zikoresha engine, zikoresha za generator bashiramo igitoro, nazifotoye ndazikwereka. Rero bamaze kugira bagize izi ntuze amabango baba bimvye bakarugo y'amazi agumemwo, hagiye buvomeye nk'uno munsi usiye imisi ibiri ibintu bikagenda amazi akagumamwo. Izo ni za mboga bita murere, zirakunda abantu bo muri Sudani y'Epfo ndetse no muri Sudani ya ruguru, natwe dusigaye tuzikunda. Nanje ubwiwanje nizo mboga nkunda cane kurusha izindi zose maze kubona. Izi mboga iyo zikuze, iyi foto ubona aho ziba zisigaje nk'indwi imwe kugira ngo zisoromwe. Gusoromwa kwazo uba burandure, zozo urarandura hama ugatobora amababi. Mu kuziteka n'amavuta ushiramo igitunguru yashushe, ugashiramwo ukazishiramwo, ukaza urahindukiza, nta mazi zitekanwa izi, ukaza urahindukiza. Ni imboga zoroshe cane kandi ziryoshe cane, urashobora no kuzishira no mu nyama, nubwo zoba indagara nta ngorane, naho birajanye kuko zikoze ubugari. Zimeze nk'izikweguka kweguka, ariko ni imboga nziza cane kweri. Ndetse iyo waziriye akenshi nko mwijoro buca ushonje, kwavuga ko ziroza mu nda, ni ukuvuga amavitamine yazo yose aherera mu nda. Nanje wenyine namaze kubibona, iyo waziriye utagira amapeti uragira amapeti, kandi ntabwo zivyimbisha mu nda, zirameze neza kweri. Izi mboga nazikunze cane gose. Izindi maze kuzimenya ko ni murere, abandi mucara bazita kudra, nk'abantu ba Sudani bava mu Sudani ya ruguru, mu Darfur barazizi, n'abanya Sudani y'Epfo, ariko natwe turazikunda, ndetse n'abagiye mu ndege bagiye bazitwaye. Izo nazo ni imboga bita kunde, zimeze nk'ibiharage. Izo nazo barazirandura mu kuzisoroma. Iyo baziranduye rero ico baca bakora, barazironga hama ugakeka, ugatekana, ushobora gutekana n'ibiharage canke n'inyama canke n'ibindi bintu byose. Izi nazo benshi zirabaryohera cane, Abasudani y'Epfo zirabaryohera. Je mugabo bibaye nuko ikindi gihe nkishika ino nibajije ko ari imikubi, ndazigura ndazikarangana n'indagara nziza, ndagara za Burundi ntizahiye, kandi nashizemo n'ibintu by'ibirungo, shamwo itomati nyinshi, nace ndazanka kweri, kuko bibaye niyo mbo sinazikunda. Ariko abandi benshi barazikunda, kandi n'abazirimba barazironkera ko abateja cane. Ubonye izirya foto zo nafundikiye kwita muringa, imboga zirarura, zimeze nk'izirura, ariko barazikunda bavuga ko zirimo umuti, kandi zirazimvye rwose kweri. Usanga abantu b'Abasudani benshi barazikunda, Abasomali, abantu b'Abarabu usanga bazikunda cane. Hama izi nazo, izi okra nazo ni nziza. Izi no mu Tanzania narazibonye, no mu za Arusha, Shinyanga, no mu za Geita usanga ziriyo, Abasukuma barazikunda cane. Utu tuntu tw'amako nakozeko nitwo bamura, ahangaha ntivyari bwakore neza, hari izo usanga ari ndende, ziri amakarite menshi, hari izo usanga ziba ndende cane, izindi zigererana, kandi uzamura igihe kirekire, zimara ikiringo kirekire nazo kweri. Izo nazo tubamurako tumeze nk'imihanyu, nitwo bamura, hama ukoza mu mazi, hama ukagegena. Nazo ushobora kuzikaranga mu mavuta, ndetse ushobora no kuzihekenya zonyene ari mbisi, bazihekenya nazo bakora umuti. Kandi nazo zifasha kurangura amabanga y'abubatsi, kuba abantu bafise inguvu zidakwiye, ukarangana n'inyama, indagara, no kuzikaranga uko nyene, ugasanga n'izindi mboga. Aho bitajanye ni ku biharage niho usanga bitajanye kweri, n'ahandi usanga ari sawa. Bita bamia mu Kiswahili, mu Congereza ni okra. Izo nazo ni ituta, izo bita sukuma wiki. Izo mboga ngaha muri Kenya zifise agaciro, Kenya yose zifise agaciro cane. Nk'amahoteli menshi ugiyeyo urasanga bazikuzaniye, usanga bazikaranze zonyene, utazimenyereye zirashobora kumera nk'izikururira. Gusa Kenya barazikunda cane, ni imboga numva ko ziri mu bintu biranga ibifungurwa by'Abakenya. Je nazigereranije ko zisa n'izo mundi bita amakapica. Izo bita ikapica twebwe ndazibuka kera mu Burundi narazibona, gusa niko zo zaba ndende, ariko izi ntizishobora kuba ndende cane. Izo nizo bita sukuma wiki, aha ngaha zirageze kubatura.
aha urabona aha barateye barabatuye hamwe mu rya tutaryazo baca barabadika rumwe rumwe. Urabona gusa ndabona ko amazi ntiyari amazi menshi, aha zikenerwa amazi menshi cyane, bisaba amabango yazo buzuzemwo amazi uko zimera. Wabanje kugira rya tutu bwa mbere, ubu cuduragira ibango rimwe rimwe ukazoba badika rero. Nuko iyo zarembye usanga zashashe amababi kabisa, zimeze neza cane. Aho niho hari ibidogo by'amazi, ubona ko bari bashizemo amapipe, sawa barimvye ikinogo bacubakira, ariko ibi bavyubakiwe n'amashirika. Abandi mu mirima myinshi ngaho ibinogo bariyimbira bo nyene, ntusanga bimeze neza nk'uko ubona bimeze hari ishirika ryabafashije. Gusa navyo aha nyene n'ibinogo baba barimbye. Urabona n'ibiti vy'isombe ngaho birabonekana, iyo mirima yose urabona hiyo hakurya hose araho ntashoboye gushika, ariko nzogereza amafoto hose ndayafate nta ngorane. Nubwo buryo ko ino nta myongo isa ngiriyo, ni mu bugaragu. Hari abamaze kwiyungunganya hano, bagaca babaza kugira ubushobozi bashagura n'amajenereta akwega amazi, niyo bashobora gukoresha mu kuvomera. Izi rero ni za bamiya, ifoto ni za bamiya arizo bita okra. Aha zari zitotaye zimeze neza, iyo zimeze neza uko niko zitangwa kuko amazi meza. Ziraduga zirashamika, kandi nyene zimeze ziranagwira wamuye no munsi ku mugoroba, ejo bukeye mu gatondo usanga utamuye. Usivye imisi ibiri usanga zakomantaye. Izo ni za rengarenga nakubwira bita mu cicabangi, abandi bazita mu cicanyama. Aha izi zariko ziramara amezi 8. Urabona ko umuntu yagiye arakata zigasha ziza zirasasanga umuntu atera umwe zigeze ku mashami 3, umuntu agaca agegena zigira amashami menshi mu mbavu z'isasa. Urabona ko ucume ngaho nyene umuntu yateye atandukaniye cane gose, ariko urabona ko zashashe kandi zikaba zisoromwa ikiringo kirekire. Ikiringo kirekire cane umuntu amaze gusoroma, amaze gukora ko izitari nke cane kweri. Ubona ko ari imboga nziza cane gose, haza nuko ziriko ziratituka, n'ahandi zikiri nshasha ho usanga ari ibindi kweri. Sawa. Ahandi haza murabona abarundi nubwo baba bari hanze y'igihugu barageza gutata imico. Aho urabona ibigori, ahantu harazi ko ibigori byokunda kubonekana aho kweri, mugabo urabona ko byashoboye kuza kweri. Urabona ipera ryose urabona ko rimeze neza cane. Aha nk'abantu b'abasangwa bo ntabyo bari bamenyereye, kubera ari abantu baboroza ibintu by'ibitungwa gusa, borora ingamiya, bakorora ibintu bindi, bakora inka, intama, impene, ipunda n'ibindi. Ikiri ibintu byo kurima ntabyo bari baza babibona gusa bagiye nko mu supermarket ahantu kurekure, ariko abandi barabibegereje, bituma abarundi dukundwa cane, bavuga ati abarundi muri abakozi kweri, mwatweze akarorero. Murabona naho nitwibagira n'uruyuzi, tuvuze imboga ntitwokwibagira umusoma. Umusoma nawo n'abasokuru barawukunda cane. Aha imisoma yajiva mu Buganda, ubu naho bimeze neza. Aho rero ikiganiro gisa n'ikirangiye, mwumvise ivyo umwubahwa Job Kevin Nkunzimana yambariye, nivyo yababwiye. Murabona n'amafoto yaturungikiye n'akavideo gatoyi, amajwi. Ndamukengurukiye gose. None rero ndashitse kuri ca gice c'impanuro. Ubwa mbere na mbere, imbere yuko mpera ikiganiro, ndamshimiye Imana yankuye hasi igatuma mvuka, ikankura mu Burundi, ikanshikana ngaha muri Canada. Suko nari umuntu mwiza cane gusumba abandi bose mu Burundi, kuburyo yanzanye ngaha. Muga yarahanzanye, ntije yazanye. Suvuga ko ari jewe nari nciye ubwenge bwose gusumba abarundi bose, mugabo nije yazanye ngaha. Nico gituma jewe maze gushika ngaha ngira nti none nofasha Uburundi iki. Niyo Mana rero nkengurutse. Ndashimiye kandi umuryango wanje undeka ngakora ibintu, kuko yaba utandeka ngo nkora ibintu, yaba nubatse nabi, nukuri ndakurahiye ko atavyo nokora, kuko umuntu abanza gutunganirwa muhira akabona kuza gutunganya abandi. Nico gituma umuntu acimanza abwiza kubanza guca imanza zimuhira, akabona kuza guca imanza izahandi. Nama ndabivuga iyo ubumwubahwa nyene icubahiro Jani Major Vice ndayishimiye, abayubatse nabi ntabadutunganiriza, kuko niwe zibazirirwa zirasha. Nico gituma n'umuntu agiye gutwara umutumba, umushinga ntaye yatwara umutumba yatiwe, babwiriza kuraba ko afize imigenzo myiza. Ndashimira umuryango wanje. Ndashimiye kandi umwubahwa Job Kevin Nkunzimana, uwe yatumye n'ikiganiro c'78 gishobora kuba. Umwubahwa wacu sawa,
nibyo kweri ntawe utokunda kino kiganiro ari umuntu akunda Uburundi akaba ari umuntu navuga ati umuntu yubashe ntawe utogikunda kora rero ikiganiro kenshi nuba ko uvuga ukuri kweri ni ukuri kandi ibintu birubaka ibi bizofasha n'abana bacu ndetse bazo muri kazoza niyo mpamvu kugira icyo umuntu aterereye ni byiza kandi nawe turashima ko nawe wakira interano z'umuntu nkagenda abo ndungikira ikiganiro cy'iwawe bashima cyane rwose ha pasiteri wanje kenshi akunze kuba yumviriza ikiganiro cy'iwawe akunda gukomeza ikiganiro aha ndafite umugabo ujya mu master wanje ari muri Australia nawe yarashimye rwose ndakora ko ndamuheza audio nyinshi akashima nka mukuru wewe sinzi ko bamuvugana n'umukuru n'uwarongo yarundi bari muri Australia mu Taberitra hari yakare nawe arashima gose ni dogiteri hari muri Australia nawe arashima nize ko iyo afite ikibazo kijanye n'idarapo ry'u Burundi nyene ryo ryarabayeho ncada mu cyashaka iganiro wigeze kundungikira kidugize idarapo ry'u Burundi yarashimye gose yarashimye aravuga ati kweri nge nawe urunku kuri kabisa uyu mutamare kavuga kuri cyane hama ubu nyene ngoma ngende ku kazi ndagusaba uruhusha ndagavuga ko imvura itagweho ndabona hari mbona uko mbona ngo gakabura ko shaka kuza kugwa nubwo ngaho imvura itagwa iragwa rimwe gusa ikigwa mu gihe ahandi imwe yo citagwa hajya bica bitamuki mu Burundi ino niho imvura ikigwa ikagwa rimwe imvura ngani cyo kugwa imisi 3 nticyo kugwa imisi 4 yiguye igihe kinini ni imisi 3 yonyene ariko hashe guha n'amezi na 8 atambura tubonye kirima yo ngaha anu ubushuhe kabisa burenze kuri 37 38 39 fagire gahuri 40 imbere no ubushuhe bugama buri hejuru cyane gose kabisa rero ndaza kuraba ikirere nkindekuriye no munsi nyenda ndaza kuzifotora kandi ko ndabivuze ndaza kubikora ndaza ko bicoka bwose ndagene nifotora amafoto ndakwereka ibyo birimo nyine barima hano nizo mboga ndetse mu mutamenyereye tutamenyere mu Burundi hi wacu ndazikwereka hama hano ndataro ukuvuze ko hiyo mudafite amazi menshi naho ndabitara ndabyumva gusa naho ndabikora kuko utamenya nk'abakongomani bamenye ko batamenye ibyo kurima bamenye kuza bararandura gusa muri kuri mwebwe ngaho birumvikana aho banyu birumvikana gose kweri hama nta kibazo kigano kweri nje ndacishimiye kweri mubandanye kabisa mubandanye gose mutwigiye sawa ndashimiye kandi uwo muhungu wanje Donovan Ivan bagwa ariko aramfata aya masanamu mubona ngo uyo namushize ko kuyifoto ariko aramfata amasanamu nawe ndamushimiye raba afise imyaka 8 mu kwezi kumwe zo bakwije imyaka 9 mugabo raba niwe ariko arabikora aho ndashimiye abarundi n'abarundi kazi bamaze kumfata mu mugongo nkaba mpereye kuri banyene icubahiro Petero Nkuru nziza na General Major ndashimiye Evariste nibo bazi imbere nibo banshigikira ndashimiye kandi abarundi bashika 200 bo bamaze kwiyandikisha ku kirundi c'abarundi ntibashika 200 abarundi hariho abazungu dukorana hariho abanyamahanga dukorana abantu muri Cameroon biyandikishije mu kirundi c'abarundi atani byo bumva nabo ndabashimiye ngashimira cyane cyane abarundi baramaze gushika 200 ndabakengurukiye no kumwonga no kumugezi murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma ndashimiye kandi umuntu wese amfasha antera iteka kugira ngo ururimi rugende neza icyo nagomba kwibutsa ngiki iki kiganiro ndagikora ku buntu nta mafaranga nsaba ikiganiro ni ciwanyu ni c'abarundi ni kirundi c'abarundi ni ciwanyu ndaho kumbere no mvuga ibyo udashaka byumvirize ko birafise akamaro ibi turi mu 2021 hazogera igihe je mbwira ntereye mbwa bizogumaho bizofasha we wa murundi aho uzoburi hose kwisi yose mu Burundi no kwishwi iyiganiro kandi kiteza imbere abarundi gigateza imbere uburundi gigateza imbere umuntu wese yumva ikirundi hariho abantu muri Kongo b'abarundi bahora banyandikira bakambwira bati urakoze hariho abantu bavukiye mu buhungiro hariho abantu bahunze 70 bavuye mu buhungiro bumva ikiganiro cy'ikirundi c'abarundi kikaheza kikabubaka bagatera imbere none iki kirundi c'abarundi ni iki nico kugwanya indimi zigomba kumira ikirundi hariho abantu benshi bafise ururimi rugomba gusa n'Uburundi bakagomba kumira ikirundi ikiganiro cy'ikirundi c'abarundi nico kugira ngo tuye twihiteka
reka rero kukigwanya, reka kubona ko umengo ni ibintu biriko biravugwa n'umuhutu naka, biriko biravugwa n'umurimiro naka, biriko biravugwa n'umumana naka, biriko biravugwa n'umusongore naka, biriko bivugwa n'umurundi. N'umuntu ariko arabivuga kandi abibwira abarundi bose, ndabibwira abahutu, sindabibwira abatutsi, ndabibwira abatwa, sindabibwira abasongore, sindabibwira abacizi, sindabibwira abahanza, ndabibwira abarundi bose, nawe urimwo. None iki kiganiro nico gusasagaza ururimi kama, ndabivuga mu kirundi naho ari amajambo amwamwe nzarashiramwo, ndabivuga mu kirundi. Ikiganiro nico kugira ngo uronke ikigega c'ururimi, ugomba kumviriza ikirundi uzakumviriza ivyo mvuga kandi birimo ikirundi kama. Hanyuma kandi iki kiganiro cyo kugira ngo turonke kazinduzi ikirundi, ufise amazinda y'ingene bari Ilengalenga uzoshaka kuvyumviriza, uzoca ubimenya aho. Kandi iki kiganiro kirundi c'abarundi nico gukundisha Uburundi abarundi, nico gukundisha abarundi bakunde Uburundi, nuko ari wo mugambi. Iki kiganiro kandi nico kugira ngo umuntu asige izina, nzosiga umugani ngiye nzosiga mwana wa mama, nzosiga umugani ngiye nzosiga. Abarundi dusiga izina, hamwe bariko baravuga ibintu bati none mu Burundi mwe mufise iki utenga ivyo. Kandi noneho hariho n'ibiganiro ngira by'ikirundi biri mu gifaransa, nigisha geography, nigisha indonda ntara mu gifaransa. Umuntu akeneye kuja kumviriza, abanyeshuri banje baza kumviriza ivyo ndiko ndigisha, bakandi bakavyumva bakabitegera aho. Nukuba karorero, icyanyuma no kuba karorero. Nyene cyubahiro General Major Valise Ndayishimiye aratubwira tumwe wese afashe icashobora. None je mfashe iki? Je mfasha ibinyene. Wa muntu we uciye ubwenge muri ibi bintu biha abarundi, ukaba uciye ubwenge muri ibi bintu biha abarundi, ukaba uciye ubwenge muri ibi bintu biha abarundi, vyereka abarundi. Nuko nanje je nico mfasha, nawe fasha mu byo ushoboye. Umwe wese afashe ibyo ashoboye, undi afashe ibyo ashoboye, hamwe umwe wese akubura imbere y'inzu yiwe, hanyuma twese duheze tube mu gihugu gisa neza. Hanyuma rero mu guhera heza novuga nti hajya n'Imana tuyikunda ngo tuje mu ijuru. Nawe gira ico ugize, wewe uri kuravyumviriza aho handitse sabone ntuhafyonde kugira ngo uzobe uri mu bantu banshigikiye. Hanyuma wa muntu ni wemere canke niwashaka uhakane ivyo navuze, uzohakana ivyo wumvise. We wa muntu sabikanya, akamenya umwe kabimfagusa, ibipfu bibiri ntibipfundikiranira, ubugirigiri bugira babiri. None rero twigishanye twese, hanyuma aho hari agakengeri gafyondeko kugira ngo iminsi yose nshizeho ikiganiro uzoca ucumva. Hanyuma ni unyandikire icabarundi akabehe @gmail.com ngo unterere canke uhira amazinda. Yari umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice yamuka mu ntara ntwaro ya Gitega, Gitenga tigiteka mu gihe tagiye tumwami n'abagabo. Hanyuma jewe nkabamba ku mutumba wa Muremera ku gacimbiri ka Rutongati ku gatura ka Mwamira, mugabo je nkabamba mu gace gatoyi ka Ohleya mu gisagara ca Ottawa mu ntara ya Ontario muri Canada. Muga nkaguma ndumurundi, urakaramba rero akagwira uragahora ku ngoma bo bari kuranyumviriza.